urakoze cyane misiyoneri Miguel Bermúdez Marín. Ese Imana yobandanya kuguhezagira cyane, ibandanye kugukoresha cyane mu gikorwa c'umwami cyo muri iki gihe ca nyuma. Uyu munsi kuw'Imana itariki 28 z'ukumunani mwana mwaka wa 2022 dufise cigwa ibanga ry'umwagazi w'intama ufise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Tuzingurire Bibiliya zacu hariya mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Zekariya gice ca gatatu murongo w'icenda n'uw'icumi aravuga ngo eheraba ibuye nshize imbere ya Yosuwa, kuri iryo buye rimwe hariko amaso ndwi. Ehe nzoricako amagarwe, niko Uhoraho Nyen'ingabo agize, kandi ukugabitanya kw'ico gihugu nzogukuraho umunsi umwe. Yandika ngo ishengero, ikiringo c'ubuntu, umunsi umwe candika ngo ikimpombe c'indwi kuri Isirayeli. Kuri uwo munsi niko Uhoraho Nyen'ingabo agize, muzotumiranira munsi y'umuzabibu no munsi y'umusukoni, umuntu wese na mugenzi we. Yandika ngo ikiringo c'ubwami. No muri Hagayi gice ca kabiri murongo wa 18 na 19 haravuga ngo nuko ndabinginze nimwitegereze vyabaye gushitsa uyu munsi, gushitsa uyu munsi wa 24 w'ukwezi kw'icenda, mwitegereze n'ivyabaye uhereye umunsi itanguro ry'urusengero rw'Uhoraho ryashigwaho. Mbega hari imbuto zikiri mu bigega, mbere n'umuzabibu n'umusukoni n'umukomamanga n'umwelayo ntibikiruha vyama, ariko uhereye iri zuba nzobaha umugisha. Acacapura piramide n'ibihembe vy'ishengero, yandika ngo ukuremwa kw'ishengero gushushanirijwe ngaha. Ni kuvuga ngo muri ivyo twasomye umurongo wa 19. Murashobora gufata icyicaro byanyu, abahagaze ngaha no mu bindi bibanza bitandukanye. Turabwirwa mu butumwa ukugaragara kw'Imana mu ihanga ryayo, umugisha ukomeye bwavuzwe ku gatandatu itariki 7 z'ukwa kane muri 2007 ngaha kaye Puerto Rico. Mwenda tamukundwa William Soto Santiago yaravuze ngo nuko rero nuko rero ivugabutumwa ritegerezwa kubandanya kugeza hinjiye uwatoranijwe w'Imana wa nyuma, kandi uwatoranijwe wa nyuma yarinjiye. Abagenewe kuba mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, urupapuro rw'ijana na kabiri, ijana na gatatu mu gitabo c'imatanijwe, ndetse no ku rupapuro rw'ijana na 15, ijana na 16. Izo mpapuro zose zivuga kuri ivyo. 57 mu gitabo c'imirongo, aha niwe avuga no murongo, aravuga ngo ariko mwebwe murafise iri jambo, nuko rero muzomenya aho kuraba hariho naho muhagaze. Mbega none abatoneje bazoraba hehe? Bazoraba hari jambo. Abatoneje bazoraba he? Bazoraba hari ukugaragara kw'Imana. Kandi nihagera iyo ntambuko, kuko abatizera bazoca bavuga bati mu by'ukuri aho hari ukugaragara kw'Imana, aho hari ukugaragara kwa Kristo agaragaye mu bubasha bwose, mu bubasha ntabanduka, ashitse ugukwega kwa gatatu. Uko kugaragara gukomeye bazokubona abayuda, bazovuga bati ariko ibi nivyo twe twari turindiriye.
kuko bo barindiriye Mesiya kandi bo barindiriye Eliya. Reka ibyo tubigarukirize ngaha, ubona ko ari kuri bo tubona ngo dukurikirane, ariko mwebwe muzobona nk'uko turi mu kubisikanya kw'ikiringo c'ubwami kibisikanya n'ikiringo c'ubuntu, kandi ikiringo c'ubwami giterezwa kuba kijanye nabo. Nuko rero hazoba igihengeri hagati y'ikimatanije ca gatandatu n'icindwi kugira ngo bahamagagwe, kandi vyo biba imbere y'uko hatangura akaboro gakomeye. Nivyo tubwirwa na Reverend William Branham ku rupapuro rw'amajana 59 mu gitabo c'imatanije. Kubw'ivyo rero hazoba ukwegereza canke ukwegerana k'ubukozi bwo ku munsi wa nyuma buzokora ivyo bintu, kandi ubwo bukozi nibwo buzokora bino bitangaza bidasanzwe no twumiza, aho bubasha ntabanduka bw'Imana buzoba bugaragaye. Nta nzitizi, nta mbibe zizohaba. Kubw'ijambo rirema hazogaragara ibintu byose bikenewe. Reverend William Branham yaravuze yuko n'ingingo z'umubiri z'abantu, ingingo z'umubiri badafise zizoremwa. Kubw'ivyo rero ivyo bizoba. Rero uguka kwa gatatu kuzoba kw'isi abazimiye, kuba atakiriye Kristo, kandi muri ico gihe ntihazoba hakiri ihirwe. Bivugwa na Reverend William Branham, hazoba huzuye ishengero. Kandi byongeye kuzoba nuko abakristo iyobokamana ry'abakristo muri rusange, inkumi z'ibijuju zidafise amavuta mu matara yazo, hamwe n'ishengero mugeni, no kuvuga ngo inkumi z'ubwenge zizoba zikiri ngaha kw'isi igihe ivyo bizoba biriko biraba. Rero murabe aca bandanya ku kandi gace ka 58 ahavuga ku rupapuro nyene rw'ijana na 19, kumbure naba ndiko nubaka igicaniro kugira ngo hazahagire uwundi muntu agihagararako, kugira ngo hazahagire uwundi muntu agihagararako. Yohana yateguriye igicaniro Yesu, Mose yagiteguriye Yosuwa, ndetse n'ibindi n'abandi. Turashobora kubona ingene umwe ari wategura igicaniro, ubundi nawe akaduga akagihagararako. Rero hazoba ubukozi buzokora ibitangaza byinshi, niko yavuze, kandi aho hazoba ari mu gukwego kwa gatatu, kandi we yabonye ugukwego kwa gatatu kuriko kuragaragara hehe? Igihe yinjira akajanwa akinjira, we yarari mu kirere, ntiyari kwahunyura hasi. Ni kuvuga ntabwo mu buryo bugaragara yarari ku isi mwiyerekwa, ni kuvuga yarari mu buringanire bwa gatandatu. Ni kuvuga mu buryo bugaragara ntiyarari ku isi, ari muri ico kibanza yari yagiyemo, yarari muri mpwemu, ariko yabonye kuvuga ubutumwa, yabonye uguhamagara abantu, abona n'umurongo wo gusengera abarwayi. Kandi yaravuze yuko marayika amubwiye ati ukazoba ari ugukwega kwa gatatu, kandi ntuzubibwire n'umuntu n'umwe, ntuzugire umuntu vyongorera. Kubera iki? Kuko boca bavyigana, ariko ata n'umwe abimenye. Nuko rero nta n'umwe vyokwegera, kandi ntiyonamenya n'ico gukora n'ingana bikora, ntiyomenya ukuntu bikorwa. No mu butumwa tugire dute uwo Yesu yitwa Kristo? haravuga ku rupapuro kwa 27 hepfo haravuga ngo rero Mpwemu Yera ni jambo. Imana
ntabwo ari imana zitatu, ntabwo ari gatatu. Iyo ni ya mana nyene mu biringo bitatu. Yandika ngo impinduka z'ikiringo. Ibikorwa bitatu. Yandika ngo ca mbere imana data mu vyagezwe. Ikiringo niko yanditse DSP. Kabiri imana umwana mu buntu. Ikiringo mu mpfunyapfunyo. Hamwe n'imana mpemu yera nk'uko muvyita. Imana imwe mu kiringo ca mpemu yera. Yandika ngo ikiringo c'ubwami. Ikiringo imana impwemu candika ngo gatatu. Mu kiringo ca mpemu yera. Ikiringo c'ubwami niko yaciye yandika. Imana candika ngo ubwa mbere aca rero atangura kubidondagura. Imana data yari jambo. Kabiri yandika ngo kabiri imana umwana yari jambo. Gatatu yandika ngo gatatu imana mpemu yera ni jambo. No hejuru na nyana candika ngo ijambo bingana teofaniya. Murabe ni ibikorwa bitatu gusa. Hanyuma wewe rero kandi mpemu yera wewe akuduma ko ikimenyetso. Nuko rero wewe ubudamu bwo ikimenyetso ni jambo. Aho aca yandika ngo jambo. Muri piramide yacapye akandika ngo ivyagezwe data ubuntu umwana. Hejuru mu gihe c'ibikoze imfuruka yandika ngo mpemu yera ubwami. Rero uravuga uti vyiza naduma ko ikimenyetso na ni vyiza. Nuko wenyene ukiyerekana ubwawe. Murabona ukavyerekana. Wewe ntushobora kuba mu mikorere ngo udemo ko ikimenyetso n'imikorere hamwe n'ijambo. Murabona kuko ivyo bintu biragwanyana. Wewe ntushobora kubikora. Ni sawa. Rero turabona ko uburyo iyo mashini ikora, uburyo imashini ikora, ivyo ni imashini irafise aca yandika mu databrana maravuga ngo nk'imodoka irafise amapisto, amavalve hamwe n'igitoro ndetse n'ibindi. Ubwo nibwo bugikora. Ndashaka kubwira ikintu ishengero ubunyene, ikintu giciye kiza mu mutwe, ikintu nciye nibuka. Murabe ivyo nivyo ndibaza yuko twegereje cyane kuiherezo. Ngiye kuvuga ikintu bunyene uburyo ibintu bikorwa. Hariho abantu benshi bagerageza gusigura uburyo ibintu bikorwa mu gihe wewe atavyuzi. Murabona ikintu wewe nyene wobuze ikintu kimwe wewe utegerezwa kubimenya. Uburyo buramenyekana rero. Mbega byari kugenda gute Mose iyo hagira umuntu avuga ati Nowa ndashaka yuko unsigurira ingene ubwato bureremba hejuru y'amazi. Ingene we ntiyari gushobora kubikora. Wewe ntukeneye kumenya uburyo bikorwa, ahubwo ukeneye kumenya icavuyemo dinamike. Murabona icavuyemo ukuntu ibintu byakozwe nibyo ukeneye kumenya. Aca yandika ngo uko bigenda birakorwa canke mekanisme. Mu gihe yereka aravuga ngo we ntukeneye kumenya uko bikorwa, William yaciye acaga fresh aca yandika ngo uko bikorwa canke mekanisme. Hanyuma igihe mu databrana yavuga ngo ni icavuyemo gusa ukuntu byakozwe nivyo ugomba kumenya, ushaka kumenya. Aca yandika ngo ugushitswa, no kuvuga ngo ugushitswa kw'ivyavuye muri ivyo bintu byakozwe. Hari umuntu yaje kuri Isirayeli aravuga ati wumve rero Mose ndashaka gutahura ingene ushobora kurema ibikoko n'ijambo ryawe bwite. Arambwira ati si ijambo ryanje ni ijambo ry'Imana. Yarambwiye yuko ribikora. Murabona jewe nari kugerageza nsigurira mbega ni gute isazi utuma ziza ku isi mu gihe atanimwe yari ihari, hakaza isazi nyinshi ku isi. Murabona Mose ubwiwe ntiyari gushobora kubisigura. Wewe ntutegerezwa ni gute wabigenje gute ngo umuyaga w'irasirazuba uze
uca inzira mu kiyaga gitukura nuko twese tukagukurikira duciye ahumutse. Sigurira ingene wakoze ivyo bintu, ni ubuhe buryo wakoresheje Mose? Mbarira inyigisho z'ubushakashatsi canke z'uburondezi. Acandika ngo atome. Niyihe atome wakoresheje? Niye atome wakuyemo? Murabona, we ntavyo yarazi. Ni vyiza, we ntiyarazi ukuntu byakozwe, kandi muri ubwo buryo nyene sinoshobora kubabwira ingene mbayeho. Nuko nyene babisiguye ngaha muri kino gitabo. We ntushobora kubabwira ingene we ubayeho, ariko wewe urabayeho. Acandika hepfo ngo Mose yarazi gusa uko bikorwa. Sinoshobora kubabwira ingene umutima wawe imfungurwa zinjira zigacika amaraso, hanyuma ugakomezwa n'izo mfungurwa zigaca zinjira mw'iki gihe ca gatatu zikaja mu mara, hanyuma zigaca zongera zigahinduka amaraso, zigaca zongera zikagaruka muri mwebwe. Ivyo sinoshobora kubisobanura, ariko biraba. Murabe, biraba. Sinoshobora kubisigura, sinzi ukuntu bikorwa, nzi gusa ko biba. Rero Mose niwe yari gushobora kumenya gusa ukuntu bikorwa, ariko nticari ikindi kibanza c'uwundi muntu kugira ngo abitahure uretse Mose gusa. Bo bamenya gusa ko bibaho, bikorwa, kandi ivyo vyari bihagije. Acandika ngo Mose niwe gusa yarazi ukuntu bikorwa. No mu gitabo c'imirongo ariko aravuga kuri iki gisomwa, ari umurongo w'ubu butumwa, murongo wo kwa runo rupapuro rwa 29, n'ubutumwa bwitwa ngo mbega uyu Yesu yitwa Kristo tumugire dute. Ko rupapuro ku gace paragrafa ya 18 haravuga ngo yanditse ngaha muri uwo murongo. Yaravuze ngo Mose yarazi uko bikorwa, ariko ntihari kugira ngo uwundi muntu n'umwe abitahure uretse gusa Mose. Acandika ngo Mose yaratahura mekanisme uko bikorwa, ntikwari kugira ngo abandi babitahure. Navyo nyene bizoba biriko biraba mu kumba gato k'imbaho. Nta n'umwe azomenya ingene bizoba biriko birakogwa. No mwabona butumwa haratubwira ikintu ngaha. Urupapuro rwa 44, ubutumwa bwitwa ngo ibikorwa no kwizera kugaragajwe. Haravuga ngo nta nkeka uyu muntu arabona amayereko hamwe n'ibindi, arakora ibi akagendana n'umugore w'uno muntu, arizera imana zitatu hamwe n'ibindi n'ibindi. Ivyo ntibituma kekeranya na bukebuke, kandi hari ikintu badashobora kwigana, ijambo. Oya, barashobora kugira ibi bintu byose, barashobora kuvuga mu ndimi, bagashobora gutakamba, bagasemera, bagatambatamba mu mpwemu, kandi ari amadayimoni. Ivyo ni ivy'ukuri, ariko iri jambo rirabapima. Ivyo ni ivy'ukuri. Aho niho aza nka Mose na Yambure, kandi mwibuke yaravuze ngo nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose, mu minsi ya nyuma hazohaguruka abo bigana ku isi yindi ncuro. Yarabivuze. Nuko rero turabafise, ariko ivyo ntibituma Mose akekeranya na bukebuke. Igihe Mose yahindukiraga kuri gitangaza mu izina ry'umwami, abo bigana bari ngaho nyene bariko barakora ivyo nyene. Ivyo ntivyamuhagaritse. Vyiza, ndibaza yuko ivyiza yari guca biheba agacava mu gikorwa. Yagumye ngaho kubera iki? Nuko we yari yahishuriwe. Aleluya. We yarabizi kubw'ijambo ry'Imana. Yarazi yuko umwisho n'umwisho ijambo rizobafata. Yarazi yuko hazoza igihe ubw'ijambo rizokwigaragaza, nuko ntibashobore kubandanya imbere. Yandika ngo ntibazomenya ugugugu kwa gatatu.
ntibazoshobora kubandanya imbere abigana Yane na Yambure. Bandanya avuga papuro rwa gatatu mu nyigisho. Rero reka turabe ico bijanye ni ibi bintu byose byavuzwe. Hazoba ubukozi buzokora ibitangaza byinshi kandi yarabibonye. Ubwo ni ubukozi bugaragaye, no kuvuga Mwidata Branham yarabibonye mwiyerekwa gihema. Kubw'ivyo rero ahantu runaka hazokubakwa ico kibanza, kandi buri muntu wese yokwifuza ko hoba mu gihugu iwabo. Hariho igice kimwe mu gitabo cimatanije aho yavuze ku rupapuro rw'amajana 376 yaravuze ngo hari ikintu cabaye uyu munsi. Nabonye ikintu kigaragara, byazwe kwa nka ko mpema. Yarahagaze ngaho hamwe na wa muco. Ndazi kuko ari ukuri. Yarahagaze ngaho yaca yandika ngo Mose. Ku yindi furuka naho yandika ngo Eliya na Mose. Ndiyumvira Mana, Jesse ntushobora kuvuga ibyo, sindabishoboye. Ca ndasohoka mva mu nzu ndagenda gato. Ndiyumvira nti mbega nokora iki? Mbega noja kuroba canke gukora ikintu cyose cyose kugira ngo nisamaze? Mwami wewe sinoshobora kubivuga. Aca yandika ngo mbega niko atashobora kuvuga. No ku majana 75 aratubwira yuko hari ikintu yabonye. Kuva ku majana 74 hepfo, ariko ku majana 75 niho yari karavuga. Amajana 74 hepfo aravuga ngo kumbure coba ari iki gihe canke isaha ubwo hazogaragara no muntu akomeye cyane uwo twamye turindiriye. Yandika ivyeshuwe 22:16 rimwe na 22:6 yandika ngo Mose na Eliya. Kumbure buno bukozi ubu bwagerageje guhindukiriza abantu ku ijambo, ubwo bwarabaye urufatiro. Namba ari uko bimeze, nuko rero nzoca ndabakurwamwo burundu. Ntiho baba biri ngaha mu gihe kimwe, ndetse nubwo byoba bityo wazokuzwa nanje cishwe bugufi. Ntabyo nzi, ariko Imana yarampaye ihirwe ryo kwitegereza, acandika hejuru ngo mwihema. Murabe aho yihweje araraba, arabona kuraba no kubona, acandika ngo mwihema ico arico. Acandika ngo Mose narakibonye cuguruka kugeza aho nashoboye kugeza kukibona. Ivyo ni ivy'ukuri, kandi ndazi neza yuko mwebwe mwanditse ibintu byabaye muri ino ndwi. Ndazi neza yuko mwanditse wa mwana wa Mwendata Korisi yari hafi gupfa mwaryajoro, hamwe na wa mwigeme yaragwaye kanseri yo mu magufa. Ubwami bw'Imana buri hafi, acandika ngo ikiringo c'ubwami. Kandi ibintu biriko birahinduka cyane biva muri negative, acandika ngo ibihendwe by'ishengero hamwe n'abamarayika babyo bija muri positive, acandika ngo inyenyeri yo mu gaturuturu. Nkuko byamye rero ivyo ntibyategerezwa gutsitaza umuntu n'umwe. Ni kuva mu gutsindanishirizwa ukaja mu kwezwa, hagakurikira umubatizo wa mpwemu yera, hanyuma ukumva ivyo candika ngo ukuza k'umwami. Ikimatane cy'indwi gusa turiko twegera hafi y'Imana muri buri ntambuko. Ni kuvuga ngo ntibakwiye gutsitazwa n'ivyo yabonye, kuko mwimvire kwijana na 17 mu gitabo cimatanijwe naho nyene
haravuga ngo ahora piensen bien. rero mwiyumvire neza, Juan escribió esto que yohana tenemos, yanditse ibyo pero dufise, cuando ariko cuando empezó a escribir ariko igihe los yatangura otros 7 kwandika truenos, iyindi le dijeron, mituragarondwi no lo escribas. baramubwiye bati Juan ntuyandike. tenía rero comisión de yohana escribir todo lo que yari viera, yahawe igikorwa cyo kwandika pero ibintu cuando byose tronaron yari estos abonye, 7 ariko truenos igihe iyo mituragarondwi de yaturagara Apocalipsis 10, yo mu byahishuwe cumi, entonces le fue dicho, nuko yarabwiwe no ngo escribas nada de ntiwandike na kimwe muri ibyo. estos son misterios que todavía ayo no conocemos. n'amabanga n'ubu Pero la tutazi, opinión mía es que ariko serán icyifuzo revelados ya muy canje pronto. ni uko Y esto yohishurwa vuba impartirá cyane, fe y kandi gracia ibyo a la bizotanga novia ukwizera para ser raptada. n'ubuntu ku mugeni Y le kugira escribe ngo los truenos, anyakugwe. la fe acandika para ngo el rapto. imituragaro, ukwizera ko Lo que nos kunyakugwa. dice la 3:52. iyo tubwirwa ku magana 352, Y sucederá que al tiempo cuando el kandi anticristo mu gihe venga ubwo en su antikristo plenitud, azoza mu mwuzuro Dios wose, también vendrá en imana su nayo nyene plenitud, izoza mu él mwuzuro escribe con wose. Moisés y Yandika Elías, ngo hamwe na mose na para eliya redimirnos, kugira ngo redimirnos. iducungure, kugira ngo Escribe iducungure. transformar. Yandika ngo iduhindure. hemos estudiado todo lo que sabemos, twarize ibintu byose todas las tuzi, dispensaciones, ibiringo y hemos byose, visto todas estas kandi cosas. twarabonye Hemos bino visto bintu los byose, misterios de twarabonye Dios, amabanga y hemos visto y'Imana, la gran reunión kandi de la twarabonye novia ca en los gikorane últimos gikomeye días. cyane c'umugeni mu minsi Sin ya embargo, nyuma. hay algo Ariko allí yamara todavía al hari cual ikintu no ngaha podemos llegar. tutarashobora Hay algo gushikako, allí. hari ikintu Pero me ngaho. imagino que cuando ariko esos ndiyumvira misterios yuko empiecen igihe a ayo mabanga manifestarse, azotangura kugaragara, Dios dijo, Imana detengamos yaravuze esto. ngo duhagarike Yo ibyo, revelaré esto en aquel nzohishura día. ibyo Juan, ujya no munsi. escribas esto, Yohana, porque ntubyandike tropezarán. kuko byobatsitaza, Déjalo byobatsitaza Pero byihoze, yo lo revelaré ariko en nzobihishura aquel día, wa ese octavo munsi. día, Acandika cuando ngo umunsi tengan w'umunani, necesidad de saberlo. igihe bazoba bakeneye kubimenya. Ahora, Rero no tronaron en vano. ntiyaturagariye Recuerden ubusa. la gotita de tinta. mwibuke ka Todo kama tiene k'irangi, propósito byose y una birafise causa. impamvu hamwe n'ihangiro. Noten que el creador murabona pronunció yuko estas cosas, umuremyi y yavuze oyó ibyo esta bintu. voz, Yohana y yumvise fue a iryo ver. jwi aja Pero ahora kuraba, el Cordero está ariko umwagazi mostrándole a w'intama Juan en yariko forma yereka Yohana simbólica lo mu buryo que bw'ibishushanyo debe ibyo escribir para la yategerezwa iglesia. kwandikira Lo que él ishengero, quiere que la iglesia ibyo sepa. yashaka ko ishengero Por ejemplo, rimenya. le dirá, nk'akarorero diría, yari kumubwira uti ntuvuge mu mwuzuro icyo ibyo bisobanura, ntuvuge uti ibi ni ibi, ati ibi nibyo biri mu kimatanije cy'indwi, ntubivuge nk'uko, kuko namba nkubwiye ibyo, nuko rero integuro yose yo mu bihe by'ishengero yoci itakara, ahubwo iryo nibanga. We gusa ashaka nk'akarorero ukuza kwiwe. Yaravuze ngo rero nta n'umwe azomenya igihe azozira, gusa azoza ibyo birahagije. Ntabwo ari igikorwa canje kumenya ryari, gusa jewe ni ukwitegura gusa. Seguimos en la página 3 abajo. tubone Dice, ku "Y rupapuro rwa ahora gatatu hepfo haravuga ngo rero no está dicho ya que habrá un edificio, un mbega auditorio, ntiyavuze una yuko carpa, hazoba una inyubako, catedral, ihema que canke aparecerá, katedrale que rizogaragara parecerá carpa o catedral. ari nk'ihema canke No la katedrale. pudo definir, solamente Ntiyashobora como una kubivuga, carpa, gusa ni sino como nk'ihema, una gran carpa. namba atari nk'ihema Un edificio, rinini, una catedral, inyubako un katedrale, auditorio. inyubako O nini. sea, sus ni ukuvuga ngo características, pues, eran ukuntu diferentes a rimeze las carpas ryari de ritandukanye aquellos tiempos. n'amahema ya O kijya quiso gihe, ocultar todo canke el misterio yashatse de guhisha esa visión. ibanga ryaryo, iryo yerekwa. Ibintu yabonye ubukozi yabonye ubukozi bwari ko burakorera ngaho, yabonye ubugingo buza ku birenge bya Kristo, niko yavuze. nuko rero bijanye n'iyobokamana ry'abakristo, yabonye ibitangaza bijanye na Mose na Eliya, yabonye ko yari ari mu kirere. Kubw'ivyo rero ntiyari we, kandi iryo hema ntiryari igiwe canke katedrale, kandi we yavuze yuko cari ikintu kinini cane. Ico gituma yashaka iki kugira ihema rinini, kuko yabonye ibyo byose, kandi yashaka yuko bigaragara mu misi yiwe, mu bukozi bwiwe. Yaragwanye, ariko ntiryari igiwe. kuno guhuka kwa gatatu ntikwari ukwiwe mu mwuzuro wose. Yabonye inkingi y'umuriro, yabonye kandi na marayika yama amuherekeza, yari ari kumwe nawe ngaho ariko aramuganiriza.
arabaza igihe yabona kumba gato kandi yabonye hinjira muri ako kumba gato abantu kandi kari ak'imbaho bakinjira abagwaye bamwe bamwe mbere bakinjira bafise n'imbago canke bakagenda ku gakinga bagasohoka bakize. arabaza ati kubera iki hariya? marayika aramubwira ati mbega umwami ntiyavuze ati nusenga winjire mu cumba cawe wugare urugi usenge data akubona akumvira canke akakumva ati nawe azokugerera ku mugaragaro. murabona ingene ajya amajambo ingene azoba ariko arashikirizwa ngaho. murabe uko havuga nga reka tuvuge gato ngaha ku bivugwa kuri marayika muri buno butumwa muri kino gitabo. ndibaza yuko hari kuwa gatanu aho nasomye navuze yuko hari mu gitabo c'amayerekwa, ariko kiravuga ku mayerekwa n'ivyo, ariko ni gitabo inkuru y'ubuzima bwanje hamwe ingene marayika yaje kuri jewe n'igikorwa ciwe. kino gitabo bagiteguye handitse Jeffersonville, mu by'ukuri ni ku rupapuro rw'ivyo bitabo. nimwumva uko havuga ku rupapuro rwa 55 ingene marayika yaje kuri jewe n'igikorwa ciwe n'ubwo butumwa. haravuga ngo ijoro rimwe nabonye umwami Yesu. ndizera ko ndiko mvuga ivyo ndavyemerewe na mpwemu yera. marayika w'umwami aje ntabwo ari umwami Yesu, ntibasa mw'iryo yerekwa nyene, kuko mwiyerekwa nabonye umwami Yesu we yari umuntu muto. yandika ngo marayika ntabwo ari Yesu. ni kuvuga uno mumarayika yiyereka mwenda tabrana. kandi nimurabe ku rupapuro rwa 71 kuva ku rupapuro rwose rwa 70 mu rusome, ariko ku rupapuro rwa 70 hepfo aravuga ngo nuko rero nari nicaye ngaho ndiko ndamwitegereza, wamenga amaboko yanje nayadugije hejuru nk'uku, ariko andaba neza neza mu rukundo rwinshi, ariko yari afise ijwi risa n'irikaze. arambwira ati ntutinye, narungitswe mvuye mu kugaragara kw'Imana nyene ububasha bwose. avuze iryo jwi, iryo ryajwi nyene ryari ryamvugishije nari mfise imyaka 2 y'amavuka hamwe n'ubuzima bwanje bwose. nari nzi yuko yari we. ndiyumvira nti rero mwumvirize ico kiyago. nzobivuga neza uko nshoboye, uko nzogenda ndavyibuka ijambo kurindi, kuko kumbure ndavyibuka. we ndavuga nti naramuravye nk'uko. aravuga ati ntutinye, mu buryo buciye bugufi cyane. aravuga ati narungitswe mvuye mu kugaragara kw'Imana nyene ububasha bwose, kugira ngo ndakubwire yuko kuvuka kwawe kudasanzwe. ntimurazi ingene navutse, wari wa muco nyene umwe waza kuri jewe igihe navuka. avuga nk'uko ati ukuvuka kwawe kudasanzwe n'ubuzima bwawe butatahuwe neza, kwari kugira ngo werekane yuko uzoja mu isi yose kugira ngo usengere abagwayi. ndavuga ngo nshingiye ku byo bo bafise, aca arerekana Imana niyo mucamanza wanje. arazi ko yaciye yerekana kanseri. aravuga ati nta na kimwe. ati nushobora gushika ubwo abantu bakwizera kandi ukaba umunyakuri, nusenga nta na kimwe kizozibira amasengesho yawe.
ni siquiera el cáncer. naho yoba kanseri Si tú logras que la gente te nugera crea, ubwo abantu bakwizera. y él escribe, te aca crea la yandika gente. ngo abantu Y una estrella de bakwizere, David. aca capa inyenyeri ya Dawidi. Y yo me di cuenta naciye que él ntahura no era yuko mi enemigo. atari umwansi Era wanje, enemigo. yari inshuti yanje. Y él escribe el amigo aca yandika ngo inshuti del hermano Branham. ya mwendata Branham. Y hay una cita, kandi hariho recuerdo cuando umurongo él le habló del amigo que la muribuka igihe yavuga ku nshuti yiwe iyo inzoka quería atacar, que si la imamba atacaba era muerte yashaka gukomora, kandi iyo yamukomora yari kuba apfuye. segura. Si lo consiguen, nimwahatora buscándolo acá, kugira ngo sindaharondere ngaha kuko donde que habla de sininahateguye, la ahavuga bomba. ku mamba Y como él allí n'ingenewe ngaho dice que era avuga ko a su amigo, ubwo we yari umugenzi wiwe, inshuti yiwe. en el libro de citas hay un mu extracto, gitabo c'imirongo hariho umurongo párrafo, agace vamos a ver aquí, katurabe. no, esa no es, oya aha siho. sí, esta es la yego aha niho. página 60, párrafo urupapuro rwa 60 527. agace k'amajana 227 agace k'amajana 527. Esa cita completa la pueden uno murongo ver, pero wose voy a solamente murashobora leer un kuwusoma, pedacito aquí. ariko ngiye kubasomera agace gatoyi ngaha. Habría que leerlo todo. ntekereza kwasoma hose. Página urupapuro 60 rwa dice, 60 haravuga ngo hari nka saa zo mu gatondo ndavyibaza, nari navyutse ndaba imbere yanje, nariko ndamanuka kuri Yorodani. acandika ngo Yorodani bingana urupfu, Palestine bingana amasezerano yose, inzira ipfunganye. nari navyutse ndaba imbere yanje, nariko ndamanuka kuri Yorodani. wamengo nari mpagaze ku ikarata ya Palestine, nariko ndamanuka kuri Yorodani. wamengo nashobora kumva ya ndirimbo ati ndiko ndamanuka kuri Yorodani, umengo n'umuntu ariko arayiririmba. ndiko negera ku ruzi, nararavye inyuma nca mbona inzira nari nazananye, kandi nari nagenze nka 2/3 muri iyo nzira ija kuri Yorodani. naravye hakurya ya Yorodani ndavuga nti oh, hashemezwe Imana. hakurya ya Yorodani niho hashizwe amasezerano yose. amasezerano yose ari hariya mu gihugu c'isezerano. acacapura piramide hamwe n'inyenyeri ya Dawidi. nuko nca ndava muri iryo yereko. nuko igihe nasubira kwinjira mu iyerekwa, kandi wamengo nari nadugijwe hejuru, nicaye kw'ibarabara ripfunganye ndi kumwe na mwene data. sinari nzi yuko yari mwene data. naravye irya nino ndavuga nti ku by'ukuri ndazi yuko iri ari iyerekwa, umwami Imana ari ngaha. wamengo bose bari batinye. ndavuga nti mbega niki catumye abantu bose batinya nk'uko? haca haza ijwi riravuga riti hariho akaga kadasanzwe muri ino misi. acandika ngo inzoka bingana icaha, urupfu bingana 666.
hari ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba kurusha urupfu iyo rukwishe. Nuko ca numva ivyatsi biriko biranyagara, ndaraba nca mbona haje ikiyoka kinini igihume kiriko cikwega ku vyatsi. Ndiyumvira nti rero nari nzi yuko ari iyerekwa, nuko ati ndaza kuraba ico kino gikoko canke ico kino gikoko gisigura. Nuko naco kirikwega kija haruguru y'ibarabara. Ubwo nyene ngiye kukiraba nari nzi yuko ari mamba. Iyo nzoka yashushanya ahubwo icaha, urupfu. Nuko rero nararavye ndakiraba, naco kindaba kinshavuriye cane, kizungagiza ururimi gica kiraza. Ariko gishitse hafi yanje, iyo nzoka yaciye yiruka imbere. Nuko ikintu runaka kica kirayihagarika ikiri nkarya, ntiyashobora kunkomora. Nuko icihindukira ku rundi ruhande. Nuko icishaka kwegera kuri urundi ruhande. Iyo nzoka yaciye yizinga, ikirazirika, ica yihindukiza, ica yizingira biyondi. Umuvuduko wayo wagenduraga baranuka kugeza ubwo waheze burundu. Nuko ico kintu kica kiratontoma, nuko kica kirasubira inyuma, ariko nticashobora kunkomora. Nuko kica kirahindukira kiraba inshuti yanje. Nabonye inshuti yanje isimbira hejuru mu kirere. Ico kintu naco cyariko kiramukurikira gishaka kumukomora. Ndiyumvira nti niyo kiza kumukomora yari kuba apfuye ubwo nyene. Ntibitangaje ko bose bari batinye, kuko iyo kino kintu gikomoye ubwo nyene bupfuye. Cyariko kiramukurikira nk'uko gishaka kumukomora. Canduza amaboko yanje hejuru, ndavuga nti Mana, girira imbabazi mwene data. Ndavuga nti iyi nzoka iza kumukomora na rimwe gusa yari guca imwica. Mwako kanya inzoka yaciye ihindukira iyondi. Igihe navuga ibyo ica yongera kundaba. Ijwi rica rinzako rirambwira riti, naguhaye ububasha bwo kukiboha, akaga kari muri ico. Avuze ngo akaga kari muri ico, acandika Ibyahishuwe 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 18 na 17 kuva ku murongo wa 11 kugeza kwa 18. Ico gikoko, ishusho y'igikoko, no kuvuga Roma. Igikoko, Leta Zunze Ubumwe, ishusho y'igikoko. Ndavuga nti Mana, n'abami 10 n'abandi nyene bazokwiyunga n'igikoko. Ndavuga nti Mana, ati wampaye ububasha bwo kukiboha, ubu akaga kari muri ico. Ndavuga ati Mana, mbega niki nokora? Aca arambwira ati hari ikintu utegerezwa gukora, utegerezwa kuba umunyakuri. Mwumvira ico yamubwiye ngaho marayika, abwira mwene data Branham. Yamubwiye ati ubaye umunyakuri na kanseri ntizoshobora kuguhagarara imbere. Ndavuga nti Mana, mbabarira kubwo ubu enseriye bwanje, unyemerere kugira ubuseriye. Ndugije amaboko yanje hejuru, kandi aho haci haba ikintu gikomeye cyane caje kuri jewe, kica kinduza hejuru. Wamenga umubiri wanje wose ugiyemwe ikindi kintu runaka. Naciye ndaba iyo nzoka, nuko nayo icitangura, kandi yashobora kubikora n'ubwo. Ndavuga nti Satani, mw'izina ry'Umwami Yesu Kristo ndakuboshe. Iyo nzoka umwotsi w'ubururu uca utontumuka muriyo, uva muriyo. Satani aca arakomereka, nuko aca akora ikimenyetso kimeze nka se nkuru icuritse. Aca acapa se icuritse. Ikimenyetso ca conjonction canke sahwanye sanganya ishatse kuvuga ko ifatanye ikintu n'ikindi, canke ikindi ico cyose gifatanye n'ico, kuko karakaga gakomeye cyane. Umwotsi w'ubururu ucuva muri ico,
hamwe n'umurizo kica kiriboha cyane kugeza gipfuye igihe cyakora ibyo, igihe cyakora iyo se icuritse hamwe n'iyo ikimenyetso kimeze nka conjunction canke sahwanye sanganye kica kirapfa. Uwo mwene data aca aridegembya candagenda candagifyonyora. Hari igice havuga ngo amaguru y'umuringa acandika ngo Mose na Eliya. Naravuze nti rero ntegerezwa kugundura iki kintu cyari cyo kuko niyerekwa. Narakubise kuri ico kintu naco kica kirahindukira nk'uko wamenga n'umukono w'ikiyo uri ku mubehe, yandika ngo cari cayonze, cyari cyahindutse ikintu gikayangana gikomeye. Ndavuga nti wimvire kuri ibyo, mbega vuba cyane uyo mwotsi w'ubururu bwara buzima, ati cyari cyahindutse nk'ikiyo, yandika ngo cyari cyayonze. Ryajwe rica riragaruka rirambwira riti urashobora kukibohora. Nuko ndavuga nti rero Satani, kugira ngo ndakumenye ndakubohoye. Rabivuze haca hatangura kuza ubuzima kandi bitangura gukubura uyoka. Ndavuga nti ndakuboshe, ndongeye ndakuboshe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabivuze umwotsi uca wongera kandi gutuntu mu kuva muri ico, acandika ngo umwotsi w'ubururu kica congera kiriboha, kirongera kandi kiriboha, kica gihinduka ca kintu kiborerana. Nuko kimaze kumera nk'uko, iryo jwi rirambwira riti rero uwutegerezwa kuba umunyakuri cyane kurusha uko wari uri imbere yo gukora ibyo. Nuko cariragenda. Umwaka uheze igihe nabona Bibiliya iza ngaha hasi, narabyanditse ngaha, yandike ngo byahishuwe 17. Nsoma imirongo ya mbere 9 nca ngeza ngaho ko Yosuwa yaje mu bugaragwa ariko ntiyigeze abikora. We yari yiteguye. Igihe yegera Yorodani, Imana yaramuhamagaye iramubwira ati uyu munsi ndatangura kugukuza imbere y'abantu. Nuko we yajanye abana ba Isirayeli abajabukana hakurya Yorodani mu gihugu umwami yabahaye, yabagabanganije ico gihugu c'isezerano. Acacapura inyenyeri ya Dawidi. Runo rugamba ko no guhangana nuko muri iki gihe ca nyuma mwiyumvire ngaha ingene ashira ibi vyanditswe ahazoza runo rugamba, ivyahishuwe 13 n'ivyahishuwe 17. Ariko muri ico gihe rabe ngaha azoba afise uyo azoba ariko arabinjiza mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Banajya avuga ku rupapuro rwa 4 aho twari twagarukirije ngaha, turabe aho twari twagarukirije. Nta numwe yumva isengesho, nta numwe yumva ikintu na kimwe, nta numwe yarazi ingene ibitangaza bikorwa, ingene ibitangaza byaba. Ibyo byose ni kugira ngo ntihagire n'umwe azigana. Hanyuma barashinga intaye ku mugaragaro, abantu basohoka. Rero marayika yaramubwiye, yabonye inkingi y'umuriro iza ikiragenda hejuru, ikiragenda ikija ahari hari ako kumba. No kuvuga yuko ibyo byose bitubwira ku kibanza c'ingirakamaro cyane kizoba gihari mu gushitswa kuyerekwa gihema, ahazoba hari kugaragara kw'Imana mu nkingi y'umuriro nk'uko yari iri ku isanduku y'isezerano ku mutima wo guhongera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Marayika yaramubwiye, hanyuma mwene data Branham umubiri wiwe umeze nk'uwa marayika yajanye na marayika, marayika yaramujanye, marayika nawe nyene yaragiye. Kubw'ivyo rero marayika nawe nyene azoba ari ngaho, wa mu marayika nyene. Ariko murabe wewe yariko arabona ndetse n'imbere yuko marayika aba hajya. Ndetse na mwene data Branham abo bose babiri bariko bararaba, yariko arabona ibitangaza, yariko arabona ibyo bintu byose. Marayika aramubwira ngo uko no gukwegwa kwa gatatu, kandi ntuzubibwire n'umuntu n'umwe.
Y ahora rero coloca que viene como Juan el Bautista urabona ko para aje nka comparar yohana el mismo umubatizi mensaje. ni O sea paragarafu que ikurikira viene muri ubu como butumwa Elías. ni ukuvuga yuko aje nka Vino eliya como Elías aje nka precursando la eliya venida del ateguriza Señor. ukuza k'umwami Viene con el aje espíritu y afise virtud de impwemu Elías. n'imico canke Y uburanga viene bwa como el eliya nacimiento kandi de aje nko Jesús kuvuka kwa en yesu un establo mu allá en ruhongore Belén. hari i betelehemu Bueno, ni vyiza ¿y cómo va a nacer entonces? mbega ni gute none En el reino de azovuka Dios mu bwami se nace del bw'imana agua umuntu y del avyagwa espíritu. n'amazi na Y mpwemu no vamos a hablar mucho ahí kandi para no ivyo abrir ntituza mucho kubivugako cane kugira ese ngo misterio ntiduhishure del cane séptimo iri sello. banga ry'ikimatanije c'indwi Pero vean, ariko murabe luego de nacer en Belén de Judea, nyuma yo kuvukira i betelehemu era h'iyudaya perseguido aún siendo un niño. yaratotejwe Y luego akiri se lo n'umwana llevaron a Egipto. hanyuma bamujana muri Y de egiputa Egipto fue kandi llamado muri egiputa cuando el ángel yarahamagawe igihe marayika que ya se fuera yamubwira a la yuko tierra de Israel. yosubira mu gihugu ca Porque isirayeli ya kuko los que buscaban su muerte habían abarondera muerto. kumwica bari bapfuye Y luego se crió hanyuma como un obrero de la construcción, yakuze un carpintero. ari nk'umwubatsi umufundi Dicen también que biravugwa tenía kandi ko yari él, afise José, we canke y por consiguiente yozefu la familia, mu yandi majambo uwo un muryango buen wose negocio bari de bafise herrería igikorwa también, ciza además de c'ubucuzi ebanistería o nyuma carpintería. y'ubwubatsi Un canke ebanista en ububaji aquellos tiempos, pues, era un carpintero fino. umwubatsi canke umufundi muri kirya gihe yari umubaji Ese umufundi hacía casas y mwiza cosas así. kuko yarubaka amazu Y n'ibindi ahora bintu nk'ivyo Dios rero esconde todo ese imana secreto ihisha iryo banga aparece ryose kandi en cuanto a su vida umenga ku secular bijanye n'ubuzima como bwiwe un obrero de la busanzwe construcción. wamengo Un ni carpintero. umufundi umwubatsi Y por muchos años kandi imyaka estuvo ahí myinshi trabajando yari en el ngaho taller. ariko arakora muri iyo Pero también atelier él tenía sus ariko kandi labores religiosas. yari afise n'ibikorwa vy'iyobokamana Vean, murabe Él fue cuando we tenía 12 yaragiye años. igihe yari afise imyaka 12 Siempre cada año iban, buri mwaka pero yaragenda 12 años ariko estaban imyaka enseñándoles a 12 los maestros yariko de allí, yigisha de Israel, abigisha bo cuando ngaho lo muri encontraron, Isirayeli igihe pues, se les bahura había perdido, kuko y lo yari encontraron yabazimiye en el templo. hanyuma bamusanga mu ngoro Cristo viene kristo por su aje iglesia. mu ishengero ryiwe ¿Y dónde lo van a encontrar? mbega none bazomusanga he iglesia. mu ishengero ryiwe Porque los negocios de su kuko mu padre bikorwa le vya conviene data estar. niho bimubereye Los kuba negocios son el ibikorwa programa de Dios, ni umugambi el cual él w'imana tiene que llevar a ari cabo. wo ategerezwa Eso es gukora trabajar en la uko obra no del gukora Señor, mu gikorwa en los c'umwami negocios del mu Señor. bikorwa vy'umwami Y ahora, rero cuando llega el tiempo para igihe hagera tener igihe un ministerio cyo de kugira 3 años y ubukozi medio, bw'imyaka 3 ahí n'igice es que es bautizado aho y niho ungido con el yabatijwe Espíritu Santo asigwa para el muhemu yera ministerio de 3 años ku y medio. bw'ubukozi bw'imyaka 3 Y n'igice hay una promesa kandi hariho muy isezerano grande para la rikomeye iglesia cyane ku y ishengero para el pueblo hamwe hebreo. no ku bwoko bw'abaheburayo Aún hay libros ndetse hariho de los n'ibitabo que by'abayuda dicen que el bivuga Mesías yuko no mesiya será el Mesías atazoba hasta que sea mesiya ungido atarasigwa nka mesiya y que él será kandi un ko hombre común azoba ari umuntu y asanzwe que ni sabrá que él kandi es el ko Mesías atazonamenya ko ari mesiya atarasigwa nka mesiya kandi ko azoba ariko aratangaza amahoro ahoraho kandi ibyo ntitwabisobanura cyane kuko bo nabo nyene barazi yuko barerekana yuko Eliya azoza kandi ko azoba ariko aravuga atangaza amahoro ahoraho nuko rero ikintu gikomeye cyane kiregereje ku bayuda no ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuko bose barindiriye umuntu umwe kandi mbere yuko haza umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba imbere yuko haza akabaro gakomeye imbere yuko haza imyaka 3 n'igice isezerano ni Maraki 4:5-6 umve inzobarungikira Eliya uwavugishwa n'Imana imbere yuko haza umunsi w'umwami uhambaye kandi uteye ubwoba azohindukiriza imitima yabase kuyabana n'imitima y'abana kuyabase kugira ngo sinzoze ngateza isi umuvumo imbere y'urubanza hariho ahantu yanditse nari narahavuze nari narahavuze ku mutwe
donde él dice que la escritura ahavuga tiene yuko ivyanditswe múltiple o doble explicación. bifise Miren, ugushitswa kwinshi uno canke de los kubiri lugares es el murabe mensaje hamwe hoy se cumplirá nk'aho esta hantu escritura. nimwo ubutumwa bwitwa ngo Pagina uyu munsi 8. igihe canditswe kirashikijwe urupapuro rw'umunani Él se paró allí y uwo dijo, yahagaze ngaho hoy se aravuga ha cumplido esta ati uyu munsi escritura ante iki vuestros canditswe ojos. kirashikijwe Cuán imbere claro y yanyu sobresaliente. mbega ingene vyari Y sin vyumvikanye embargo, kandi aquella gente bidasanzwe lo entendió ariko mal. yamara abo bantu babitahuye ¿Por ukutariko kubera Porque iki tomaron la kuko bafashe interpretación de alguna insiguro orden sacerdotal. y'urutonde runaka La rw'ubuherezi historia siempre se repite. ibintu buri gihe birisubiramwo kandi buri canditswe kirafise insiguro Y nyinshi una revelación hamwe no múltiple. guhishurirwa kwinshi Y él escribe la historia se yandika repite. ngo ibintu birisubiramwo Significado y insiguro revelación hamwe no múltiple. guhishurirwa kwinshi Por ejemplo, nk'akarorero dice la Biblia de Bibiliya Egipto, iravuga ngo he llamado nahamagaye hijo. umwana wanje ngo ave muri Refiriéndose a egiputa Jesús. ashaka kuvuga Si yesu usted hace wewe bosquejo, ufashe ukarondera neza bosquejo, él busca en la Biblia, ni ukuvuga urondeye muri hallará que bibiliya también se uzobona refiere a yuko Jacob. kandi byashaka kuvuga ve kuri la misma yakobo escritura, ve. ico canditswe nyene murabona Jesús fue su hijo yesu mayor. yabaye Jacob umwana en wiwe verdad mukuru fue yakobo mu su by'ukuri hijo que llamó de Egipto. niwe mwana yahamagaye Y todos los ngo ave muri teólogos egiputa y las referencias kandi lo abanyateolojiya dicen así. bose hamwe n'ibitabo Porque esa era la bivuga kuri escritura a bibiliya la cual se refería. bivuga uko nyene kuko nico Entonces, canditswe nico yashaka allí kuvuga ko tenemos una nuko doble rero ngaho explicación. dufise insiguro Tiene zibiri aplicación al llamamiento de biravugwa Jacob ku y guhamagarwa también kwa yakobo al de Jesús. ndetse n'umuhamagaro wa yesu Él escribe Jacob acandika ngo yakobo y Jesús, na le yesu escribe Moisés, yandika ngo mose llamados de entre los gentiles. bahamagawe mu banyamahanga Así también hoy, ni nako biri uyu munsi ¿por qué causa estamos kubera en iki tan grande alboroto turi mu rwamo y la gente rwinshi falla en reconocer la abantu verdad de Dios? bakayoberwa ukuri Porque hay kw'imana demasiadas interpretaciones nuko de la palabra hariho insiguro nyinshi de Dios z'ijambo hechas por el ry'imana hombre. zatanzwe Dios no n'abantu necesita que imana nadie ntikeneye interprete su ko hari palabra. n'umwe asigura Él ijambo es ryayo su propio yo intérprete. niyo musiguzi w'ijambo ryayo bwite Dios dijo allá en el imana yavuze principio sea hariya la luz, y mu la luz itanguriro ati apareció. ntihabeho umuco umuco Eso uragaragara no necesita ibyo interpretación. ntibyari bikeneye Dijo insiguro también, una yaravuze virgen kandi ngo concebirá. inkumi Y así izosama inda sucedió. uko niko Eso no vyabaye necesita ibyo interpretación. ntibyari bikeneye La gusigurwa interpretación de insiguro la palabra z'ijambo viene de Dios. De ziva la ku palabra viene mana de Dios. ziva ku mana Cuando él la bendiga, iyo y la irishikije trae a vida. irishingiye intahe acandika ngo También irishikije cumple. acandika kandi Y ngo prueba que es así. irishikije La vivifica. ikerekana Su yuko interpretación ari es uko rimeze haciendo que kariho llegue ubuzima a cumplimiento. insiguro ni igihe riba rishikijwe Esa es la interpretación de iyo Dios. niyo nsiguro imana Pero nosotros itanga nos metemos y ariko mezclamos los twebwe sistemas turagenda humanos. tukavangana Y cuando eso n'ibintu sucede, by'abantu la cosa ya kandi iyo está bibaye bien alineada. ibintu niba bigitonze Siempre neza ha sido así. buri gihe vyamye ari uko biri Sigue diciendo en la página banayavuga ku rupapuro 7, dice antes del w'indwi juicio aravuga ngo de la imbere gran tribulación, y'ibihano byo kubura Elías gakomeye estará en eliya la tierra en azoba su ari ku quinto isi ministerio. mu bukozi bwiwe bwa gatanu Estará primero entre la ubwa iglesia, mbere azoba ari entre el mu cristianismo, ishengero mu pero iyobokamana solamente los ry'abakristu escogidos lo ariko podrán batoranijwe identificar. nibo bazoshobora kumubona Y gusa después también hanyuma estará entre los judíos. azoba ari no mu bayuda Y ellos lo identificarán kandi nabo cuando nyene llegue bazomubona el tiempo preciso. igihe hazogera igihe Cuando llegue el momento co kumubona para nihagera la manifestación igihe plena de co la visión kugaragara de la mu carpa, mwuzuro kw'iyerekwa todo ry'ihema lo que estará sucediendo ibintu en el byose bizoba biriko cumplimiento de biraba la mu visión de la gushitswa carpa, kw'iyerekwa ahí ry'ihema ya estará aha ungido aho para ese ministerio. azoba yasigiwe ubwo Y bukozi operará kandi el Espíritu de Dios azokora mwemu w'imana plenamente ese mu mwuzuro ministerio en Elías. akora ubwo bukozi Tiene muri que tener eliya un velo de carne. ategerezwa kugira umubiri Tiene w'inyama que ser un hombre que esté vivo. ategerezwa kuba ari umuntu muzima
ubukozi buzoba buriko burakora ivyo bitangaza bidasanzwe n'utwumiza, kandi ico ari cyo ku bayuda ikimatiro ca gatandatu hamwe n'inzamba y'indwi ni ikimatiro c'indwi kw'ishengero. Revera William Branham yabivuze mu butumwa bwito ngo umunsi mukuru w'inzamba mu gitabo c'imirongo kupera ku 128 129 130 149 136 aho nabasomeye 138 141 hamwe 146 naho nyene. Iyo mirongo yose ni vyiza ko turashobora kuyisomera mu ngi wacu, ni mu gitabo c'imirongo. Nuko n'ivyo byose bizoba bijanye bifatanye mu gushitswa k'ugukwiye kwa gatatu, ariko kuzoba mu mwuzuro wose kubere mu ihema canke katedrale nini cane, ariko ubwo bukozi buzokorerwa mu kumba gato k'imbaho. Ariko kubera ko dufise ibikoresho bizoba biriko biraba kumbure atari mu kumba gato ariko hanze, bazoshobora kubibona biciye kuri televiziyo canke kuri satellite. Amashengero yose abizera bose bo mu gihe gihwanye n'iki gihe cacu, hamwe n'imigwi yo mu mashengero yose, ndetse no mu banyepolitike, ndetse no mu bantu bose bo mu mahanga yose. Kuko kwa gatatu mwibuke yuko ari kwishengero umugeni no kwishengero inkombe z'ibijuju n'abazimiye hamwe n'ibihumbi 144 nabo nyene. Ico gituma yavuze yuko igice gikomeye cyane arico kizoba ari ibitangaza ku rwego mpuzamakungu kizokogwa na Mose na Eliya, kandi ivyo birahuye n'ivyahishuwe 11. Ahavuga ngo ku gace ka agace ka 12:8 kubapura guca 33 mu gitabo c'imirongo aravuga ngo umugeni imbere yuko Yesu aza azogira ububasha bwose bwa mpwemu yera. Bari kwamubaza ikibazo mu Data Branham, ububasha bwa mpwemu yera kugira ngo akore ibitangaza zora bapfuye n'ibindi nk'imvura y'urushana, kandi iyo ni ya mvura y'urushana ku 140 by'abayuda. Abakozi b'Imana bose bazogira ivyo, kandi turindiriye kuza gusa. Hari ibibazo byinshi ngaha, nawe aravuga ati rero imvura y'urushana 144 by'abayuda oya, aho ni gihe Eliya na Mose, aho ni ibitangaza bizobera. Ibintu abantu bamye barondera abapanekoti bitangaza, ariko aho ivyo bizobera ni mu bukozi bwa Eliya na Mose. Gusa dutegerezwa kurindira ukuza k'umwami. Gusa murindire amatara yanyu agume yaka yose yuzuye amavuta, musenge buri saha, atari buri munsi, buri saha. Gusa mugume mwitegure mube bagwa neza kandi mugabe. Yandika ngo ibitangaza hamwe na Mose na Eliya. Hepfo yandika ngo iyerekwa gihema hamwe n'ibitangaza. Nico gituma yavuze yuko igice gikomeye cyane ndeka papuro gw'indwi hepfo arico kizoba ari ibitangaza ku rwego mpuzamakungu bizokogwa na Mose na Eliya, kandi ibyo birahuye n'ivyahishuwe 11 kuko aho igitabo gihesha uburenganzira bazoba bagifise. Mbega ninde azoba afise igitabo gihesha uburenganzira ngaho? N'ivyahishuwe 11 ariyo myera y'ibiri Mose na Eliya bazoba bariko barakora, canke mpwemu yera akora ubwo bukozi. Igitabo gihesha uburenganzira kizinguruye kitari mu maboko, Kristo acakira mu maboko yiwe akakizingurura, akizana amaboko kwiwe akagihereza umuntu, ariko acagihereza umuntu ari wagifata amaboko kwiwe, ariko acakirya. Azoba afise igitabo gihesha uburenganzira, ijambo Kristo riri muri we mu mwuzuro wose. Kubw'ivyo rero azoba ari Kristo ariko aravuga biciye muri we, kandi mu yandi majambo azoba ari ubukozi bwa Kristo buriko burakogwa na mpwemu yera mu gushitswa kuyerekwa gihema, kandi azoba ari kugaragara ko ububasha bw'Imana butagira inzitizi, butagira imbibe.
twese ver turashaka aparecer esa carpa en kubona algún hagaragaye lugar. iryo hema Y ahantu como cada runaka persona desea kandi lo mejor nk'uko para buri su muntu pueblo wese y su yipfuriza país, ibyiza yo también ihanga ryiwe concuerdo con n'igihugu ustedes ciwe que nanje están nyene aquí presentes. turahuje namwe Todos muri ustedes ngaha desean que surja mbega nihe esa carpa mwipfuza yuko catedral hoba y rino hema rinini carpa katedrale todos desean que sea aquí en twese Puerto twifuza Rico. yuko ryobera ngaha Puerto Yo Rico también concuerdo con nanje ustedes y estoy brazo a turahuza brazo kandi con ustedes. turafatanye mu nda Y ndafatanije esas namwe palabras kandi ayo se han majambo convertido en una realidad. yarahindutse Aquí está. ukuri ngiri Aquí está en Puerto Rico. ngiri ngaha Puerto Aquí Rico está en ngiri puertorriqueños. ngaha muri Puerto Rico Estamos ahora debajo de ella. ubu turi Ya esa munsi palabra yaryo es iryo jambo hecha una ryaramaze guhinduka ukuri y que Dios tenga la persona kandi si Imana yoronka uwo muntu igikoresho que va a usar para eso. ikizokoresha Él lo tendrá. muri iryo hema izokironka Claro que lo tendrá. neza cyane ico gikoresho izokironka Él lo tiene que tener. itegerezwa Y lo kuronka ico tiene que gikoresho tener kandi grandecito. itegerezwa kuronka uwo Ya tiene muntu que estar yakuze grandecito para ese ategerezwa kuba ministerio. yakuze Y ku ya bwo tiene ubwo que bukozi conocer bastante kandi ategerezwa kuba azi de todas ibintu esas bihagije bikwiye muri ivyo Hay bintu una parte que él habla en el hariho mensaje ahantu rápido. avuga mu butumwa bwitwa ukunyakugwa Miren, murabe aquí lo que dice, aha ico avuga como Dios tiene ya ingene Imana iba a sus ifise instrumentos ya ibikoresho vyayo preordenados ariko para lo que Dios va a cumplir en cada vyarateguwe kuzokora Bien. ivyo Imana izoshitsa muri buri página gihe 26 dice, urupapuro rwa 26 haravuga ngo ahora recuerden, rero mwibuke el mensaje nos ha sido prometido. twarasezeranywe Además, para revelar ubutumwa todos estos misterios ndetse que han no sido kugira tan ngo ahishura envueltos n'amabanga o yose tan yamye revueltos y anyegejwe mezclados por todos los anyegejwe eclesiásticos a través de los yaravangavanzwe años, n'abasiguzo se mu myaka necesitará un itandukanye profeta directamente hazokenerwa de Dios. umuvugishwa Y avuye eso ku es Mana exactamente lo que él kandi prometió hacer. ivyo nivyo yasezeranye ko Recuerden, uzokora ¿a quién mwibuke viene la palabra mbega del n'iri Señor? jambo ry'umwami A riza los ko profetas, n'abavugishwa no a los teólogos, si sino a los abanyatolojiya ahubwo riza Él es un kubavugishwa reflector de la we ni palabra de Dios. uwugaragaza Él no ijambo puede ry'Imana decir nada en ntashobora cuanto a sus kuvuga ikintu na propios kimwe pensamientos, nk'uko ivyiyumviro solamente vyiwe biri puede hablar gusa lo que ashobora Dios kuvuga ico Imana Escribe ihishuye la palabra yandika viene ngo ijambo al profeta. riza kumuvugishwa Aún allá con el profeta Balaam, ndetse n'ahariya ku cuando muvugishwa estaba Baramu tratando de vender igihe sus yariko derechos agerageza como kugurisha profeta, dijo, uburenganzira bwiwe ¿cómo puede un nk'umuvugishwa profeta yaravuze ngo decir algo aparte de lo mbega que niko Dios pone en su tumuvugishwa boca? yovuga ibinyuranye Es algo n'ivyo que Imana Dios yashize mu hace kanwa y no kiwe puede decir ni ikintu más Imana nada. ikora kandi nta kindi Y kintu uno ashobora así kuvuga es nacido. kandi Es como umuntu decir, nuko aba no yaravutse puedo ni abrir los nkavuga ojos uti cuando ntashobora en verdad sí kugurura puede. ijisho mu gihe mu by'ukuri O que no bishoboka puede alcanzar canke la ati mano ntushobora izquierda kurambura cuando sí ukuboko puede. kw'ibumoso mu gihe Uno no by'ukuri puede ser bishoboka perro cuando umuntu es ntashobora humano. kuba imbwa kandi ari Solamente umuntu somos hechos del polvo. gusa twaremwe mu Todas mukungugu las edades mu pasadas, bihe byose en los byaheze tiempos de mu bihe Isaías, bya Yesaya Jeremías, Yeremiya Elías, Eliya etc. n'abandi Cuando n'abandi los grupos igihe imigwi eclesiásticos y'abasiguzi tenían las cosas yari bien ifise mezcladas, ibintu bivangavanze Dios siempre mandaba Imana buri un gihe profeta. yarungika De la umuvugishwa nada lo levantaba. yamuhagurutsa Y por imukuye cierto, mu busa no pertenecía a kandi ninguna de sus ntiyaba ari organizaciones. mu idini na rimwe ntiyaba ari uwo mu idini na entregaba rimwe su mensaje, yaraza agatanga y luego ubutumwa Dios lo bwiwe llamaba. hanyuma Imana ikamuhamagara Eran hombres robustos bari de la verdad abantu de Dios. bakomeye buzuye ukuri kw'Imana Y él escribe, Dios envió un yandika ngo profeta Imana irungika umuvugishwa cuando los eclesiásticos igihe han abasiguzi mezclado todo. bavangavanze byose Eran hombres bari robustos abantu de la verdad de Dios. buzuye ukuri Y siempre kw'Imana la manera kandi en buri que gihe alguien puede reconocer uko a umuntu uno de ashobora estos kumenya hombres, umwe mw'aba Dios bantu dijo, Imana si yaravuze alguno ngo a su parecer es hagize profeta umuntu o agaragara ko ari espiritual, ubuvugishwa n'Imana Primera canke de umuvugirwa Corintios nk'ayo abikorera ba 14:37, mbere 14 ahora 37 profeta, hay tal rero cosa abavugishwa llamada ari el don de ibintu profecía en la iglesia, bita pero un ingabire profeta es z'ubuvugishwa mu predestinado ishengero y ariko preordenado umuvugishwa para we la aba hora en yarateguwe que viene. yarategekanijwe Usted, mu isaha zoza ahora si sale murabyumva alguna rero profecía, hagize dos o ubuvugishwa tres buza hermanos bene data tienen babiri que canke sentarse batatu y bategerezwa buscar la cosa kwicara para bagacira decir urubanza ivyo si es bintu verdad kugira o ngo no, bavuge ko ari ivy'ukuri antes de canke atari entregarlo a la ivy'ukuri iglesia. imbere y'uko Pero babihereza nadie ishengero juzga a un ariko nta profeta, n'umwe acira urubanza porque él es umuvugishwa kuko we absolutamente la ni palabra de Dios. ijambo ry'Imana Él ntabanduka es la palabra wewe en su ni debido tiempo. ijambo muri ico Dios gihe ciwe reflejándose. Imana yigaragaje Y él escribe, nadie juzga a un profeta yandika y ngo se nta n'umwe encarga de acira la urubanza particular umuvugishwa aca yerekana mu gihe ciwe ko zifuruka y la hamwe edad.
Él no le va a decir al pueblo we ntazobwira y a los abantu ministros hamwe n'abakozi todo lo que él b'Imana sabe acerca ibintu byose de ese azi misterio, ku bijanye n'iryo para que no banga vayan a surgir entre kugira su ngo propio pueblo ntihavure personas haduka mu que babo hagan bantu nyene imitaciones, abantu bigana porque él kuko los amará a wewe todos azobakunda y bose deseará lo mejor kandi para todos. azokwipfuriza Y lo ibyiza mejor bose para todos es kandi ibyiza kuri esa bose tercera etapa ni que sea ukugukwega kwa cumplida gatatu en esa ko carpa koshikirizwa mwari que no fue hemba vista. rinini ryabonywe. Bueno, yo creo que hoy se habló Ni byiza ndibaza yuko uyu munsi twavuze bastante claro todo ese dusa misterio n'abafoboye tan tremendo rino que banga Dios rikomeye cyane nos ha ido Imana abriendo yagiye en toda esta enseñanza yagiye iraduhishurira Ella fue muri izi profetizada nyigisho zose que estaría haciendo izavugishijwe zahanuwe ko zizoba ziriko ziragaragarira mu ihema nini Carpa Cathedrale, ariko kubera ko Imana byose bikora mu buryo buciye ahí bugufi, Dios cumple aho Imana la grandeza niho en ishikiriza ibintu simplicidad. bikomeye cyane mu buryo